bijya twabonye muri seni mu nama ya seni ku mugaragaro hariho abasohoka amashirahamwe mpuzamakungu adani ibyo bya politiki mu isi mu karere region Afrika European onere yaserukiwe abasohoka ibihugu byabo ambasaderi niho bari bakaca bagira bijya none tumaze kuvuga batwara amashengero batwara amashamba za politiki abatwara imigambwe nizo mboneza igihugu zifise havamo imitwe ihagararira ineza y'umunyagihugu kuva hejuru gushika hasi mu gihe nabo atandere bafise mu gihe bashira isoni bimwe ko gasore yavuga atuzoshira isoni mu gihe batarakarorero bashwana ngo bakitwara ubugambwe abandi bakitana ubushira hamwe abandi bakitana ubudini tuva he tuja he twumvye bw'ico tuvuze dufatiye ku vyabereye mu kiganiro mu nama se umugwi w'igihugu jeje vy'amatora seni mu Burundi bari watunganije itariki 8 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 ari ku munsi wa gatanu kuri Donatus aho yari yatumiwe abantu bose begwa n'ikibazo c'amatora mu Burundi. Hari ibintu twabonye by'ibitangaza muri ejo tukomye tuvuge nk'abantu nkaje ngishira hamwe ridari nyungu za politiki za politiki kandi gigenga itahori hengamiye twabonye ibitangaza ikintu cyambe twabonye twagomba tuvuge muri ejo dushimye kugira cyo tuvuze tware tubonye yuko mu mashira za politiki nakajagari n'indi mbere mu migambwe itandukanye nakajagari n'indi mbere mu madini atandukanye bamwe bavuga ko bakiza imitima nakajagari n'indi mbere. Aha twibaza rero tufatiye ku vyabaye mu inama ya Sene yatunganije kuvyekeye by'amatora Sene yatunganije cyo twibaza mbeya ko twabonye abanyepolitike barongoye imigambi itandukanye habaye akajagari no gutera amajambo no guhakwa kugwana gushikana mu basohoka no namashira hamwe adahanira inyungu za politike akajagari guterana amajambo kudahuza aho twabonye amashira hamwe za politike amwe twagomba tuvuge yavuze ko ari yaserukira amashamba ndahinza politike societe civile muri EAC mu bwa Afrika tovita EAC mu muryango wa Afrika y'ubuseruko twitwa EAC ngora baserukira amashamba ndahinza politike yavuze yuko haba amajambo muganda gwamvuga yuko biga byabuzo y'amajambo ibigenda bituma amajambo y'ibiterasoni guhangana n'abanyepolitike aho umuntu arongeye societe civile ishira hamwe yubakwa kuvuga yuko umugambwe atabanywanyi ufise uvuga yuko babizi neza ko beshi babuze na mu matora ya 2025 babuze abashira mu biro de vote akabagiriza n'abandi nabonye ngo amashira hamwe ngo gibarahura imitima sinzi n'abandi banyepolitike bavuze ngo gushira hamwe ngo bushengero aro twangomba tuve muri ejo yuko dusinga batanga impanuro ngo utange ni imwe ihambaye ni kuvuga twagomba tubwanye politike abatwaye imigambwe bubahe abo badasangiye ivyiyumviro bya politike bubahe amashira hamwe adaheza politiki iyo niyo demokarasi tuma turirimba imwe dada yavuga imwe ngo gasore yavuga udashira isoni abatwara amashira hamwe adaheza politiki bubahe abatwara imigambwe bareke gushira isoni kuko uri umwishame adaheza politiki menya yuko utari umunyepolitiki nta bibanza bya politiki ugenda guharana nko nayibonye kuri bamwe ukene kurunda ibibanza bya politiki genda ushinga umugambwe cyangwa ureke kunyegeza mu mashamwe adahinza politiki ugende mu mugambwe ku butegetsi ugende windi migambwe itari ku butegetsi muhiganwe urohe kibanza uve muri amabanga uri mu ishengero menye yuko ujeje ukiza imitima
utabishoboye ivyo genda mu mugambwe. Twe twagomba tuvuye muri esho tore twagomba dusenga bakebura muri esho twega aho duhagaze turishira hamwe idani za politiki, inyungu za politiki. Twege nta bibazo bya politiki dukeneye, kandi dukeneye aho mashira hamwe biyita ko idani za politiki kandi ari abanyepolitiki. Twege byo bavuze ntitwabatumye muri esho twege bavuze yuko abanyepolitike ari ubugambwe abatabanywanyi bafise. Twere ntibaduserukira bariserukira uwo mugwi wa société civile waserutse twegene turi mu baserukira. Ndayibwiye abarundi n'amakungu yuko ijambo rishoto mu mugwi w'amashira hamwe avuga kirani za politike aje mu matora yatukanye akabwira abanyepolitike yuko atabanywanyi bafise. Twene arishoto turimo ko twe intumbi arishoto ni dukeneye uko Uburundi bwa muntu waribereye ivyo duharanira. Umurundi wese yishire yizane mu vyo no mubiwe. Dukeneye ko haba urubuga rwa politike ku migambwe yose, ku banyamigambwe bose. Umugambwe wose uri nk'uburenganzira bwo kwitoza, ufite uburenganzira mu gihe atamanza zimutunganya zimukurikirana. Twege icyo tujejwe muko turi indorerezi muri ejo tuzigenga. Ntitwagiriza yuko umugambwe kanaka atabanywanyi ufise, kuko twegwe twoza kurorera mugihe zo turabaranze meni tuzovuga ati amatora agenze neza, duhamagaye ko amatora aba mwituze atawe amatora atahotera umuntu. Tuje tuvuga yuko ngo naka agebwe ko atangwanya afise. Twamaze guca urubanza rucibwa n'abene gihugu n'abarundi bonyene batwinde bazovyuke mu gitondo ya tariki mu kwezi mu 2007 bonyene bitorera umukuru w'igihugu babonye afise imigambi n'imigabo abushitse kugira azatware abarundi bose, atsimbataze demokrasi yatumye Ndada yapfa, atsimbataze ukwikukira no kwishira no kwizana kw'abarundi byatumye Rwagasore yicwa. Tuvuga ati rega nagoma mbwire abari mu mashamba za politiki n'abanyepolitiki cyeca mashamba adainza politiki ishamwe adainza politiki ntijejwe gutukana. Twege tujejwe haba mu matora inyuma yayo twemera cyo dukora muri yo tuharana yuko abarundi bose bishira bizane, abarundi bose bamererwe neza, abarundi bose ivy'igihugu bisangirwa na bose. Ubuzima butangwa muri leta ntihabe nkunzi kamana mama ufise amahera giturira ronka akazi keza. Tuvuga tuti bose baboneke baronkemwo. Duharanira iterambere dakumira, ikibano ciza. Duharanira yuko atabantu bafungirwa ubusa, ubutungane kuri bose. Atabutungane bwa ngondagonde bubaho. Duharanira yuko atabantu bonyaga ivy'igihugu kubera bitwaje ico bari. Ivyo duharanira iyo niyo ntwaro ya demokrasi, kuko demokrasi sujya musi w'amatora. Inyuma y'amatora ubuzima burabandanya. Mpamagara rero amashama adainza politiki tuhaguruke dufashe kubaka igihugu mu guharanira ubutungane kuri bose, iterambere kuri bose bidakomera. Mugani duharanire ibanza muri sesi na sepi gusa wumva acabwira ahantu tugwana. None narayibonye ibyantangaje bijya twabonye muri seni mu nama ya seni ku mugaragaro hariho abasohoka amashirahamwe mpuzamakungu adani ibyo bya politiki mu isi mu karere region Africa European Union yaserukiwe abasohoka ibihugu byabo ambasaderi niho bari bakaca bagira bijya. None tumaze kuvuga batwara amashengero, batwara amashamba za politiki, abatwara imigambwe nizo mboneza igihugu zifise, havamo imitwe ihagararira ineza y'umunyagihugu kuva hejuru gushika hasi, mu gihe nabo atandire bafise, mu gihe bashira isoni biwe ko Gasore yavuga ati uzoshira isoni, mu gihe batarakarorero
bashwana ngo bakitwara ubugambwe, abandi bakitana ubushira hamwe, abandi bakitana ubudini. Tuvahe tujahe? Umwera uvi bukuru gashika hosi hano hasi, umwijima uvi bukuru gashika no hasi. None uwo mwijima uri mu matwara imigambo ro munsi, umwijima uri mu matwara amashirahamwe neza politike, bamwe ngo ntibanyiza politike kandi bamwe barwanye politike. Tuvahe tujahe? Ndashaka rero tumenyane, habe urubibe n'amategeko agenga imigambwe, nagenga amadini, nayagenga amashirahamwe adahana inyungu za politike samwe. Twumvikane, twumvikane, umwe wese amenye. Dushaka yuko umwe wese amenye urube rwiwe. Abo mashirahamwe za politike, umwe wese amenye urube rwiwe. Uri mashirahamwe za politike, kora nka civile, kora nk'utawigamiye, uvugira bene igihugu, uhuze imigambwe na leta, akagorane tube abantu baka gihugu tudahengamye kukagwe kanaka, kumugambwe kanaka, kumuntu kanaka, kuko umugambwe urahera, imigambwe irahera ikavaho igasubizwa. Cewe ngarago masabe umugwiseni cyane cyane leta y'u Burundi, Ministre de l'Intérieur bafashe cyeza umukuru nyirico mukuru w'igihugu ko byamaze kugaragara yuko hari icuka kibi ku banyepolitiki ndetse n'amashami za politiki bapfa utubanza two muri sesi n'amasepi. Ndabasavye ntibarabe imigambwe mu gushiraho abo bantu, ntibarabe amashami za politiki, nibarondere abagabo, abashinga ntahe, abakenyezi bijunja n'ijambo bazotuzanira umuti w'ibibazo, bazotuzanira umukandida mwiza atavuye mu busuma, mu manyanga, avuye mu kuri, bazohagarara nk'abagabo. Twarabonye yuko hari n'abatwara imigambwe bandikiye bamaze gusotangaza yuko bavuga baga izo baniguye bya 2025 tunenge twage turabo yuko hoba ibiganiro. Basavye umukuru w'igihugu ko biganiro kugira ngo utunenge twabonye baduharireko. Twera twemeraje to matora y'2025 twaragiye mutwabonye, natwaye tunenge twabonye. Je navyemeza nka muri ajoto cyose ntivyera de ko je nabonye heshi, hari naho nka nk'ubanza twabonye wo muri do vote ategeka umuntu gutora, hari n'umuntu yahote barakubitwa mutwo rutunenge natwace dukosorwa. Twarabonye hano hamwe twobideha mu raporo yacu twabivuze no muri sene twayibarungiki n'umushanganje no hagati mu gihe twayimurungiki. Twarabonye ahantu abantu batwara amakarata arenza 2, carte d'électeur arenza 2. Twarabonye ahantu twarasemereye amatora buca ari mu kuba abantu babuze amakarte d'électeur, katugashima cya munyo birakosorwa turese bise baratora. Ivyo urumva ko bikeneye ko twicarana, ibiganiro birakenewe. Na jemeje ndavuga yuko harakeneye ibiganiro vyuguruye bitumirwe umwe abanyepolitike bivuga ku binyamunyu, bitumigwemo amashirahamwe adahinza politike. Apana gusobanura je ndahivuga muri seni mu guseni mu matora y'2025 mu gutumira amashirahamwe adahinza politike barasobanura. Hariho nkunzi abo bise ngo abantu basinye convention de partenariat, none mu matora umugu wigenga seni ivyo vy'ama convention de partenariat nibiki nibikenewe. Ishirame ryose isanzwe rifise uruhusha gukora mu kibuga cy'u Burundi rikaba rifise intumbero yo gukurikirana amatora mu byo rijejwe. Atwemeje turaza gukurikirana uko atanu bahotegwa ko turabijejwe katakarenganya kacuvuga gutumira abamoya. Turasavye seni abo muvyeyi w'abarundi bose, seni mu byo gutumira uruhande rumwe, turasavye seni ko umugu wigenga koko utumira amashama yose abirekuriwe n'amategeko, apana nkunzi nk'ivyo twabonye. Dukeneye ko hazi indongozi zizokomeza ukwishira n'ukwizana kw'abarundi bose, kubaho neza, iterambere dakumira no dukeneye demokrasi, ubutungane kuri bose. Indongozi ziharanira yuko atabantu bigira ibihangange bibi vy'umwene igihugu mutoye bakamuhonyora, nibo dukeneye. Cyose abanyirisho mukuru w'igihugu rero by'ukuri turamwingenze yugurura ibiganiro kandi atume ko abanyepolitike bose atawukumiriwe, amashami adahinza politike twicarane dutanga impanuro n'umugusenuraho ibitameze neza twabonye
bijya twanditse mu maraporo tubivuge ndahenzo bivuga tubitorera umuti hakiri kare umwaka ni munini nta byabingorane cyo twari tubanye muri seni inama yabaye kwa gatanu tariki 8 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 nijya ke twabonye iyo migambo yo nakamaramaza abagabo bafatana amakoti amagasohoka twubaka Burundi akajaga tuvuga ati kirimo so kirazira turasavye umukuru w'igihugu uno musi nahari umukandida mwandi baro kwitoza mugabo ikiringa bene Abarundi bamutoreye aracagifise ni icarika Abarundi begwa n'ikibazo c'amatora twicarane duhana ivyumviro atanzigo atashavu twubaka igihugu cacu mugabo afise amero y'ibibanza ntibarutera akajagari kuko ufise utwara umugambwe ntikubuza kuri mukorora cyangwa gacuruza utwara ishyirahamwe dariza politike cyangwa ishengero utwara societe civile ntigisigura ko ucurondera ibibanza utarima utorora nibakura mu mpuzo para udorondera ubanza bitumye bigenga koko apara kugendera mu kwaha bazavuga ivyo umuntu yabatamitse kubera ukeneye akabanza oya bakiguhe kubera ubishoboye n'abanyamigambe nuko ufise interera ugiye guterera